byinshi harimo Uburundi na Uganda. Ça c'est les forces invitées. Muri izo forces invitées rero zose zagiye muri opération bilatérale na Congo hasinywe amakoro de défense. Ariko confikagira iti ifitanye ikibazo n'u Rwanda hamwe na M23. Rero Pacifique azora nk'umunyamategeko ariko numva ugira critique iri fonde ku mategeko. Sinumva ukuntu bogira bati Uburundi n'uburyo makoro hagati ya Congo n'u Rwanda alors que Uburundi n'ibigeze butemba n'u Rwanda ego icuka ziciza hagati y'izo bihugu ariko ntibigeze baja kurondera umuhuza ntibigeze ubona sinumva impamvu bogira muti Uburundi bwabaye sidelined kubera butangiye muri izo biganiro ariko Uburundi butaniye accord de défense na Congo. Numva umengo bari kudusesengurira mutubwira muti akangonongono kari kuri iyo accord de défense ko uva Uburundi bwashizwe iruhande ndumva ari ukuburenganya ikintu cya mbere. Igira kabiri naco nibaza hari bagize bati hari abasirikare b'Abarundi bagwa muri Congo bitari Imana muri Congo. Ivyo nivyo ariho ariko nkagira nti abati ndi moment abasesenguzi bariko barasesengura nibaza ko harimo ubundi bwagiye muri Somali kandi muri Somali natwe bamaze gupfira Abarundi benshi kure rwose gusumba bamaze gupfira muri Congo ariko nibaza ko ntawe kritika iyo deploiement muri Somali juste sur la base y'abasirikare bitanze Imana. Leta ashaka gukritika ku bindi bagira bati mushiremo micro nziza kugira tumumve parce que ntitwumva yavuga. Mushiremo micro nziza. Kumbure sinzi ngira n'umwanya wo kuvuga bari kuraherangira turaza kugerageza nimba mutumvise ikibazo. Je namwumvise ndashobora kuza kuvyishurako. Rero numva ko abasirikare bitari Imana muri Congo ayo n'amariske y'umwuga wabo kandi yuzumvikana mugabo apatiri ndi moment hariyo accord de défense bilatérale kandi n'Uburundi ubwavyo nk'igihugu bukaba bufise impamvu bagiye gutabara Congo. Nibaza ko twokwibanda aso point nimba bavuga bati bagiye pour des raisons idéologiques hari abandi bogira d'autres contre-arguments muga tweleve rodeba kuko kuvuga ngo ibindi tutariho turibanda ku mategeko bandumva tukizikira mu cyo mukabare. Murakoze ariko turabona tuganira kandi turabashimira muri kano kigo gufata umwanya wanyu mugategura ibiganiro. Murakoze namwe reka tugaruke ku batumire ngira uwanyuma araza kwishwa na Pacifique yamwumvise neza abandi bavuze yuko itwigiwe tariko ryasohoka neza ariko ngira Alice murafise urutonde rw'ukuntu mwateguye abatumire bo kwishura sinzi uwa mbere mutangura guhijambo. Ego ngira twotangura guhijambo Teddy akabanza kishura ku tubazo hari no two yabajijwe wenyene n'utundi twabajijwe muri rusange mbwa bashaka kugira icavuze ko hanyuma tuze guhijambo Pacifique Ninazwe akurikiwe n'umufasoni Nadine kugira ngo tutangura uwundi mugwi w'ibibazo. Teddy urashobora gutangura kwishura. Oui, sister Alice, wasubiriramo kugira ngo sinihende parce que wane ibintu by'abantu bagenda ari benshi niyo washoboye gufata note. Je nafashe note mugabo sindi sure yuko abantu bakurikirana. Hari umuntu wakuba Teddy nimba uri kuranyumva hari witwa Ferdos niwe yakwajije akabazo avuga yuko kubaza nimba hari isomo ubona abantu bokura muri ibi vyabereye Kongo haba hagati ku masezerano ari karaba canke kunyifato zagiye zirakurikira isomo abarundi bokura kuri ibi biriko birabera Kongo. Okay. Nta by'amasomo. Akabazo kagira kabiri ucukishyurira rimwe hari n'uwo yabajije ku mfungwa ni padiri yabajije abasoda b'abarundi bagizwe imbohe n'umuhari AFC M23 ubutegetsi bw'u Burundi bukabihakana kandi uno musi ni haba amasezerano atabona
ingene bizoheza bikagenda nutwo tubazo tubiri mwabajijwe Teddy Teddy ariko arishura kumbure hari agace udasizemo kwa Farjos Farjos yagombye kumva ko intambara yo muri Congo Teddy ayita revolution yuko hari ico ishobora gufasha ku bibazo vy'abarundi aho yahashimitse ko naho ira Teddy mwumvise utubazo twose mwagerageza gusongora mu kwishura Teddy nimba muri ko muratwumva mikro yanyirugaye sinzi ko mwo kugura mikro mukishura kuri utwo tubazo dutatu mwari muhejeje kumva okay muranyumva ego turakumva okay ukirana baremeshe ku kibazo dutangure ku cyanyuma cy'imfungwa bon au dernière nouvelle nta kibazo cyariho parce que murazi yuko abafashwe babayeho neza kurusha abatashe donc nta mahungiro bagira ntibagira iyo bataha ntibagira iyo baja kandi n'igihugu cyarabihakanye imfungwa z'abarundi je impamvu nanse kuja kubaririmbisha Burundi bwacu nuko en fait journalistiquement nta ijambo yo interview mu prisonnier nta valeur igira parce que n'umuntu ari supposé être sous contrainte ariko bariho kandi baravyuka bakoga bakamererwa neza abazoshaka no kujoininga bazojoininga bashaka bimenye abazoshaka kujoininga bavuga ati turinje mu rugamba rwa M23 dutabare abatutsi muri Congo canke dutabare la cause ya M23 bazobikora ico nta nkeka ariko ubukirije amaboko ntiyicwa matekwa ico bita matekwa yaba Nyatura yaba FRDC yaba Murundi ariko ufatanye inkoho cyangwa uri kurarasa baragutumura ivyo nibisanzwe kandi harashwe benshi habaye sacrifice abarundi benshi bazira ubusa bazira intambara batumva cyangwa batazi ico cyari cya mbere nico kibazo mwambarije cy'imfungwa ziwacu ziriho kandi ntaco zizoba ni dugutoroka n'izitoroka simbohe abantu bavyuka bakoga bakajya imvungure bakabana n'abandi uzoshaka kuja ku rugamba azoja ku rugamba utazobishaka azoreka mugabo ntibikenewe binakenewe ariko abazokwirekereza ku rugamba ntibazovayo bazobarasa mu mutwe parce que en fait l'ignorance collective nuko abantu bibaza ko M23 ari nyeshamba M23 ni structure yatanguriye muri d'abord yatanguye imbere muri CNDP iraduga habapo za M23 barahunga baraswa mu mugongo muri 2013 baraswa n'ijya contingent des Nations Unies destiné kurasa M23 no kurasa FDLR yasa iyo twabona Biduketa baragenda basubira mu misozi baragaruka nta mucezo urimo n'umwe umuntu azobarekera imbere bamurasa mu mutwe niyo mpamvu nta rusase muzobona rurasa no mu nda abazungu barakubiswe Sadek yarakubiswe abatanzania barakubiswe Malawi yarakubiswe bose bariruse je narigiriye ku rubuga hari ibyo umuntu ashobora kuvuga n'ibyo adashobora kuvuga icyo ni cya mbere so abarundi bariho icyo kibazo cy'imfungwa ugenda baremeshe ziriho ariko si nyinshi kubera boshaka bakishikana n'abariyo parce que abari muri Uvira no munsi kizoba nakibabariye Uvira yarazingurijwe imisozi yose irafunze no kubashushubikana gushika Kavimvira Bujumbura abantu bari Bujumbura bitegura ndabona muri space harimo abantu ya combien 478 plus ababoneka abantu barenga 600 ababoneka n'amajana 531 voilà so bamenye yuko aba ingabo abazarendo aba FRDC abarundi aba interahamwe zose bazozishubikana gushika kuri Kavimvira izomanukira hajya kuri club de vacances ico kintu ni clair ariko goma yavuyemo ico Teddy mazina munkundiye ni mwamunyumva umuntu abumva yabagira ati none ko bariko bavuga ivyibiganiro no gusubiza hamwe no gushira bigwanisho hasi hagati oya no kuvuga ko mwe ndavyemera ibiganiro iraganira
mugabo umuntu ariko arakurasa uramurasa none mu gihe mwebwe mugomvye ko bijanye n'ingwano ziriko ziraba hagati y'igisirikare mu gihe ambassadeur w'Ababiligi agiye Bujumbura akavuga ngo le Burundi est un élément stabilisateur urabibona ivyo bintu ariko tureke kuba hypocrite le Burundi n'est pas un élément stabilisateur abarundi bicishije abatutsi b'inturo bose baturira amazu 300 narigiriyeyo basubira bagenda mushaki bakora cyo kimwe bagenda za gicanga bakora cyo kimwe bagenda ngungu bakora cyo kimwe ibyo n'ibindi babwira birimo guturira kw'ibinka kujinka viol no kwica abantu hama baze bararamye hajya ngo bari muri process de paix ngi barimwo ni murike kwibaza uruga utundi tubazo tubiri kugira ngo tucunguze umwanya umwe hari utubazo tubiri musigaranye mwo twishura kugira ngo abandi batumire bishure kuko umwanya uri kuragenda tuze sindakumva neza undi mugwi w'ibindi sindakumva neza nimba bishoboka Teddy Mazina mwishura utubazo tubiri dusigaye kugira ngo bwira tumbwira yego hari akabazo Pacifique yari yabibukije sinzingira Pacifique yotake akibutsa hanyuma agasigaye ngira kamwe makishuye nibaza ko ari ako Pacifique ngira mwo Farjos mu kubaza Farjos yongeyemwo aho yagira ati mbega uru rugamba ruri muri Kongo rurashobora gufasha mu gutora umuti mu bibazo biri mu Burundi ngirageza kumwumva nibaza ko agira ati mbega bishobora urugamba rwa AFC M23 goshobora gufasha abarundi nabo ku bibazo byabo nibaza ko ari ico yagombye kuvuga AFC M23 niko yakibajije uko yakibajije no biza nico bisigura abarundi niba batayari bazomenya ico bagize gukora yaragera ibara batayari ngira inyishu yayumvise murakoze cyane Teddy Mazina sinzi Nadine namwe ko mwo kwishura kuri utu tubazo Gilbert ndakumva nabi cyane Gilbert excuse-moi ndakumva nabi cyane biracikagurika jewe naye narumvise naravuze nti utubazo bari babajije dusa no twarangiye mu mpondi abandi bo bunganira kugira ngo muze kwishura dukurikira ako Gilbert sinumvise ikibazo canje ko mwagishubije cha kirana babajije cha zira mfungwa ziri hariya biterwa n'iki niye mpamvu president bihakana niye mpamvu guverinoma bihakana ngira Teddy yo kwishura Teddy nimba imfungwa zitekana leta canke leta izihakana imfungwa z'abasirikare b'abarundi igituma leta y'u Burundi izihakana ngira ngo nco Patiri ashatse kuvuga yes ziriya ziri muri M23 hariya zira zafatiwe hariya za Masisi bireba zimeze nk'aba barundi bose turi kumwe ntibaramenya kwihakana leta ntugire ubwoba hazagera igihe murakoze cyane Teddy Nadine ndirimba nuko muranyumva ngira hari nimba hari akabazo mwumvise mwabajijwe mwoheza namwe mukagira icyo muvuze Pacifique nawe akishura kugira ngo twakire umugwi w'ibindi bibazo nishurira hamwe ibibazo cya byose bya technology ikirabera mu bwa Kongo hari icyo yofasha abarundi niki cifungwa Patiri abajije igituma guverinoma y'u Burundi izihakana cyo kuganira bifatanyije kugira ngo nerekane ingaruka zizifungwa ko zishobora kuba ari nyishu ikibazo cya Fejos nimba zinagiwe neza kuko iyo abasirikare bafashwe gutya bagafatwa mbiri mu bisanzwe yaba ababarungitse bafise ku mutima ntibari kubihakana nicyo ubunze kuvuga ngo ni ku macuniro baba bavuga bati nimba aho gufatwa ntibatume babonerayo aho kugira nabona n'imibiri yabo rero ngaha izi fungwa bafashwe mbiri na M23 nk'uko Teddy Mazina twarabibonye ku mbuga ngurukanabumenyi bafashwe neza kurusha abasekuza kurwana mu buryo batatahura n'abahise gutaha ngaho cyamvuga ni nuvuga za scenario zishoboka ko abarundi nk'uko Fejos yabaje ati ideologiyo fashiki irabera mu buzima bwa Kongo izifungwa zishobora kuba imbarutso kuko igihugu kitabarukoresheje kitabemeye gukora abarundi babo hari nabo babarungitse
nibo nyene bashobora kugira guharanira gusubira kwemerwa nk'abarundi murumva ko bice bisa n'ibi n'ingwano yase batanabemera ko ari n'abakongomani rero ngavuga nti ni imbarutso igihe izo mfungwa zibona ziti none twe tuzohereza kuba imfungwa tuzohereza kuba abatagira ubwenegihugu ko bamaze kuhakana ko abarundi se atari n'abarundi nibo ahabo novuga ko umupira uri ku ruhande rwabo yuko baharanira gusubira kwemerwa nk'abarundi gusubira kwemerwa yuko ari leta ari abaministeri abashese kandi bagasubira kwemanga yuko ari abasirikare koko bafise irwanisho kandi banavyize bashobora guharanira amateka n'uburenganzira bwabo kugira basubire kwitwa abarundi. Ego murakoze cyane. Pacifique Ntazwe nimba munyumva namwe mwogerageza gusongura mukishura utubazo mwabajijwe na cyane cyane n'uwo yitwa Gibe. Murakoze duhereye kuri uyu Gibe hari abandi bambagije imbere ariko reka duhere kuri uyu nyene. Uyu Gibe nibaza inyishu ziwe n'inyishu nk'izatangwa na baratuze. Hariho n'akantu kabi yahereje ko yavuze ngo turiko ngo tugira ngo critique zo mu kabare. Nibaza ko mu biganiro be niba abantu bakwiye kubahana. Umuntu atanze icyumviro ciwe no kucyubaha nkuko ciwe nacyo nza kucyubaha nakuza kuvuga ngo abantu bavuze ibyo mu kabare ntabwo tuborewe mu byo turiko turavuga ko nibazo bikomeye cyane. Rero ati yatanguye ati iyo bariko baravuga igituma Burundi batabuvuga cyane nko muri ivyo biganiro biriko birakogwa yakoresheje ijambo rikoreshwa cyane yaba muri leta yaba kwa Tshisekedi leta y'u Burundi numvise n'uyu mushikiranganje w'ububirigi abishimitse ko bati gutandukanya les forces invitées et les forces non invitées ariko buriya Gibe yishuye ikibazo kitandukanye n'ivyo twavuze kuko ikibazo twavuze cagira kiti ni kubera iki abakongomani bariko barumvikana bakabatera baja kuvuga ingene bariko batera bashika aho bahagarika intambara kandi hariho umwanya n'imbere yo kuja muri ivyo biganiro bavuze ko bahagaritse kugwana ni kubera iki leta y'u Burundi yo yibandanya ugwana ntabwo ivyo yavuze bijanye n'iki kibazo twe twavuze kuko we yavuze ikijanye nuko u Burundi bwoba buticaye mu biganiro ariko icyo twavuze ko twebwe hano ni impamvu Burundi abasoda b'u Burundi babandanya kwinjira muri Kongo babandanya gutera bakaja gutera twigwaneho tukanaburirayo abasoda batari bake mu mwanya ingabo za Kongo zivuga ko zahagaritse ingwano ico kibazo twavuze iki rero ntacyo yishuye ko yazanye iyindi logique yiwe nkuko ikoreshwa nabo bategetsi bo mu Burundi ariko idahuye nuko twariko turabivuga iki nico kibazo nyamukuru abakongomani bahagarika ingwano Burundi bukabandanya bugwanira ku butaka bwabo bukaja kurasana na twigwaneho wumvise abanyamurengisha bo bafise bavuga bati yo leta kubera ikibandanye twica iki nico kibazo gihambaye hano hantu ni nkuko womengo Uburundi bwo burakeneye ko ingwano ibandanya no mu gihe abakongomani bo bazoba bafashe ingingo yo kuyihagarika biboneye ko Burundi bufise indi nyungu yo kubandanya bugwanira aho hantu aha rero nta nyishu jewe mfise womengo abarundi bahindutse ubundi mu ngwano zubu hari ingwano zitangaje aho bagira bati igihugu gifise abo bita abasuppletif igisirikare co nyene kitaboneka ngo kije kugwana kikarondera nk'imihari ishobora kugwana mu kibanza cayo natwe tufise igisirikare cy'igihugu umenga nico cyabaye abasuppletif b'igisirikare cya Kongo aho Kongo ivuga iti jewe sindiko ndagwana nahagaritse mugabo abarundi bavuga ngo babaye invite akari babandanya ingwano birateye isoni ivyo bintu nivyo naravuze gose ni dufise igihugu umenga ntikigira abagihagarariye bijambo umenga n'abasezi bafise basebuja tudafise imigenderanire d'etat à etat duhinduka ibikoresho niko je ivyo bintu ndiko ndabibona ubundi ntiyibaze ko ntagira ubwenge ntiyibaze ko ntazi ayo majambo force invitée force non invitée ico abariko baravuga igituma je ntariko ndakoresha ayo nanje mfise impamvu ndiko ndabivuga gutya hanyuma yongeye kandi aragira ati ku basoda bagwa muri Kongo yakoresheje iyindi mvugo ikoreshwa cyane na baratuza ati ni kubera iki mwebwe mubabazwa cyane nabo basoda baba bagwa muri Kongo kandi muri Somalia naho nyene baraguyeyo ngo bari na benshi kurusha bagwa muri Kongo ibiharuro sinzi ngene yabikoze yacagira akatubwira ati ndafise ibiharuro by'abasirikare b'Abarundi baguye muri Somalia banganuku abo dufise nabo bamaze kugwa muri Kongo banganuku yadufasha gutyo kubiharuro ntavuge ngo
ngo abo muri Somalia nibo bo bari benshi ku bapfiriye muri Congo ati none ni kwera iki muvuga cyane iby'abasoda bari muri Congo mutavuga iby'abasoda bapfa muri Somalia cyambere coco nibutse ko no mu bihe agenda asubire araba inyandiko zacu igihe cyose twamenya abasirikare bapfiriye muri Somalia naho nyine twarabivuze ko ngomba dakimwibutse areke kubandanya propaganda y'ikinyoma ya leta y'u Burundi genda urabe igihe cyose bavuze ko ari abasoda b'u Burundi bapfuye muri Somalia twarandika ubutumwa bwo kubahoza hanyuma tukagira ko tukavuga naho twari duhagaze ku kubona abasoda bari muri Somalia mu gihe cy'ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza tukibutsa ingene kuba bari muri Somalia biri mu vyatumye atamutuboneka ku kibazo cy'u Burundi kuko kuba muri Somalia vyahaye inguvu gose leta ya Nkurunziza igihe cyose ivyo bintu twagumye tubigarukako ntasubire kutubeshera hanyuma ntiyogereranya na gatoyi ndagisurinye amasezerano ari hagati y'u Burundi na Tshisekedi n'amasezerano ari hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika ku basoda baba bari muri Somalia nta naho vyitaniwe ingene umusirikare w'umurundi aguye muri Somalia afatwa ingene ubwo bumwe bwa Afrika cyangwa Somalia nyene bamwubaha uwo musirikare bakamusezerana iteka agatahanwa iteka mu Burundi umuryango w'uwo musirikare ugashigikirwa ugafashwa nimba ntibeshe bashobora kumfasha bakankosora ko umusoda wese apfiriye muri Somalia n'imiburi buri umuryango washobora gushigikirwa ku mafaranga ashobora gushikira miliyoni 50 amafaranga y'ibona atarata agaciro ubusinzi ibitigiri baba ariko ayo baheza bakabashikiriza ntaho vyitaniwe ivyo bintu n'umusirikare agwa muri Congo leta ikinumira imiryango ikaguma ibaza ngo mbego wacu ari hehe ntaho vyitaniwe n'umusirikare arungikwa muri Congo agafatwa umukuru w'igihugu akaca avuga ngo bajya mwabonye se abasoda w'u Burundi na ba Red Tabara ngo nimuze mufata abantu bose bavuga ikirundi ngo n'abarundi uko nyene ntaho vyitaniwe n'umusirikare w'u Burundi agwa muri Congo iyo bagize imana bakamutahana bakaca bagenda bakamubika muri frigo hariya muri rya kambi bita Guantanamo akazomarayo indwi 2 3 ukwezi kubera ko bapfuye ari benshi bagenda bahamba kamwe 2 3 ku munsi ngo ntibiboneke ko hapfuye benshi umuntu akaguma bitswe imiryango ikiri kwirabaza itarana bikigwa kwabo yagiye ntaho vyitaniwe niyo miryango iburira abayo muri Congo umuryango ukabura ikiwushigikira hanyuma ugategekwa ko utagandara ntaho vyitaniwe wa musirikare Gido wabagiye kino kibazo ugende ubunyene urabe umuryango w'umusirikare Minani Feliciano Imakamba bambe Onesphore Minani uyu musirikare yaguye muri bujya bwato bwari buvuye kuzana inkomere zakomerekeye muri Sud Kivu uwo umuryango w'uwo musirikare uba muri commune Kibago ubwa mbere kuko bari barindiriye ko ashika baronse ayo makuru bararindira munyarabwa ati ubwato bwabisha abo bantu hanyuma umuryango wiwe Kibago uva muri commune Kibaguza ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba uje gutangura ikigandaro hajya bahageze bababwira bati bwa bundi ntiyapfuye iwanyu twumvise ko barokotse abari mu bwato umuryango usubira inyuma Ikibago n'umunezero mwinshi cyane bati bwa bundi wacu aracariho haciye iminsi 2 kubera atagakuru na gatoyi bafise babaza bati bashobora gutelefona mbega umwe wacu bigeze hakurikira kubatera ubwoba ngo muze muhirahire musubire no gucira amate muvuga ivy'uwo musirikare muzokwibonerako tukazonabona mushinze ihema ngo muragangaye muzokwibonerako wa musirikare Gido abagiye kino kibazo umbwira ivyo bintu aho bihuriye n'amasezerano y'u Burundi n'umwe bwa Afrika ku musirikare muri Somalia nako kamaramaza twumva ko basirikare bari muri Congo ku bindi bibazo mbonye yego uyu Gibe mwoba mwamumenye ko ari umusirikare ko numva mu mwishura nk'umunsi ijwi
ku bwanje n'umusirikare imvugo yiwe niya baratuza ku bwanje uwo n'umusirikare ku bwanje namwibwiye gutyo atari warambabarira mugabo inyishu ziwe nizo kwa baratuza niwe ahora nyishura uko nyene hanyuma ku bindi bibazo nabonye nabajijwe kuri padiri yabaza abasoda bahakanwe genda nagiciye ko novuga ko muri rusange ku byo abandi bamaze kuvuga nuko mu Burundi dufise leta ibaho mu kintu citwa lodeni kwihakana uko ibintu biri si kuri ico kibazo gusa ku bintu byose bihanze abarundi dufise leta ihakana ikintu cyose ikabaho ukamenga iba mu yindi si leta yiwacu tuyibwiye tuti abarundi mwirirwa murabanyuruza bakabugwa irengero n'amazina yabo ngayo bavuga ngo uko nukubesha nta murundi anyurwa na leta iyo bariko baravuga ko atagitoro kiriho dufise leta ivuga ngo ikitoro kinyegeje mu mazu y'abantu Bujumbura no kujya kugisaka iyo ku bibazo byose by'u Burundi dufise leta yama ihakana ni gutyo no kubasoda bafashwe bakaboneka amasura bakavuga amazina yabo bakavuga matrikire yabo dufise leta ivuga ngo ivyo sivyo nta musoda w'u Burundi yafashwe nkuko nk'uyu baratuza ndiko ndavuga yavuga mu gihe abasoda bariko barahunga bariko baricwa bariko barava yavuga ngo igisoda cy'u Burundi cifashe neza cyane ku mapozisiyo yose bagishinze ejo bundi basubiye kumubaza bati ko watubwiye ko igisoda cy'u Burundi cifashe neza muri Kongo ku mapozisiyo yose bagishinze tukaba twumva ibisagara biguma bifatwa na M23 ubu bintu vyifashe gute aho kuvuga ati cagihe nariko ndababesha yavuze ngo ibibazo vya Kongo ntibidosubire kubasamaza ahagarikira ho nyene nta kindi yarengejeko murumva iyo leta nuko imeze ni leta iminsi yose ihakana itazi kuvuga ukuri ishira abarundi mu mwijima n'ikinyoma n'ivyo abarundi babayemo ku kindi kibazo hari wabagije ati mbega ntitwokoresha izindi mbuga nka YouTube urubuga rwa YouTube rwa Focode ruriho bino biganiro byose mubona biriko ugiye kuri YouTube ukandika Focode urubuga rwa Focode ruriko kumbure ico shobora guhinduka mu byo yavuze ni kiwe wateragira ati twotera twiga ingene haca kwa makuru régulièrement ku munsi kumbure bitwandika kumbure iyo ni intambwe ishobora kuzoza inyuma ariko muri kino gihe kuri YouTube ya Focode haca ko bene ibi biganiro mumva turiko turabivuga murabisanga ku rubuga Facebook rwa Focode mukabisanga ku rubuga YouTube rwa Focode uko niko muri kino gihe usanga ivyo twakoze aho twitwa turabicisha nkuko ushobora guca no kuri site web ya Focode www.focode.org canke wezi3 akaburungu ndondeza akaburungu org aho urashobora kuronka ibitari bike mu byo Focode ishira habona ndangirize kuri Farjos mu byo yambagije sinzi ko mwanyemerera nkagira commentaire kuri ako kantu mu binkundi munyarutse ngira ngo sije ndiko ndatanga amajambo turindire bako nibe turaguha ijambo mukanya ngira nimba muriko murakumva Pacifique sindi ko mwari murangije gutanga inyishu zose dusigaranye iminota akanyuma yari Farjos yambagije yaduteye intege yanandamukije ndamuramukije nanje hanyuma avuga ko twobandanya kubafasha kumenya bene ibibazo by'abasirikare bariko barapfa ntibabamenye ndamwemereye ko ico tuzazogihagarika kandi nkuko abivuga ubu iruhande y'amakuru twa twaronse y'abavugwa ko bapfuye dufise amakuru yandi menshi y'imiryango itwandikira ivuga ko imaze amezi n'amezi idafise agakuru kababo bipfuza ko twabafasha kumenya ko ababo bakiriho canke nabo baba bari mu bapfuye nuvuga ko ari ikibazo gikomeye gushika ubu kiriho igisoda kiguma mu gacerere hariho ibibazo bikomeye ku miryango nta n'uwo reka gushimira Norma yatanze iciyumviro ntiyatubagije nawe twamukengurukira ku byumviro bikomeye yacishijemwo aho we yerekanye inyungu zindi zikomeye zirengeye twebwe ziba ziri muri bene izi njyane zo mu bihugu byacu ngiryo umuntu yo kwita les intérêts géostratégiques kuvuga ni kenshi turiraba twebwe nyene ariko inyuma y'injyane tuba dufise usanga hariho ibindi bibazo bikomeye cyane nk'ibi yavuga by'ubutare bukenewe n'ibihugu bikomeye na Teddy yari yigeze kubicako murakoze cyane Patrick Alice nimba muri ko muranyumva ngira abaza kuba bari bifuye kugira icyo bashikiriza baraza ko twihanganira abakunzi bose ntibaherera mu bindi dusigaranye iminota 15 nuko turegeje ko iminota
30 ku mwanya wategekanijwe n'ihiganiro kandi arabatumire batubwiye ko nyuma y'uwo mwanya bafise ibindi bafatira ngira two kwakira abanywanyi bane kugira ngo niturenganya abanywanyi bari bamaze kuduga bamaze akanya barindiriye gufata ijambo naho umwanya uri kuraduherana reka tufate akanya gato tubakire turafise tera imbere yari yasavye ijambo niyo ngabo hamwe na Ntwari Mathias mwofata umunota umwe mukabaza akabazo kanyu vyihuta kugira ngo dushobore kugira guhegereza hari na kuri abo hari na Bakonibe yari yavuze yuko ari cyangwa guterera n'intererano yari filme Kadege ntiyari Bakonibe nawe nyene ngira ngo tumuha umunota umwe ego mukoresha iminota 2 abarosa amajambo kugira ngo turonke umwanya w'isose murakoze nagira ndeyagise d'abord kuri intervention ya Teddy Mazina kubijya bya ideologie je nukuri sinohabesha nimvira ko abantu batwara uburundu nta ideologie bafise kontera afet n'abantu babakunzi binda tout simplement sino ideologie bari bakifise muri 2005 effectivement hakirimwo incabwenge niko no bivuga hama mu nyuma naba turi kumwe n'aba fondera n'izindi incabwenge zahunze baje nibo baraba ideologue en fait ba CNDD nibo baraba gardien bashaka ba bivyo vyiyumviro vyabo mugabo nawe urumva barabirukanye barabakuramo ce qui fait que ubuye nabakunzi binda tout simplement ikindi naco muteza kumenya en fait turabashira kuri niveau badafise l'idéologie n'est pas saine parce qu'elle est propre hein? L'idéologie peut être dégueulasse reka mbanze mpezete reka mbanze nduze icyumviro canje je suis tout à fait d'accord avec toi c'est icyo shaka uvuga nti bajya ibintu bashira imbere d'abord n'inda zabo ivyo navyo maze kubigira mu mutwe bikakwinjiramwo biragutransforma ugasanga finalement peut-être urarengeye ivyo byose by'ama ideologie n'ibiki genda gwakaho rero afite hajya ikintu cyose ushaka kugiteza imbere ubanza kugiha agaciro n'umuryango wawe abana n'umugore urugo rwawe utaruha agaciro ntirutera imbere entreprise ugiye gukoramwo utayiha agaciro utayikunda ntitera imbere afite vyose ntubona n'ubu nawe gatedi uwo mwuguri mutawuha agaciro ntutera imbere ntuteza imbere n'igihugu rero ibi vyose bagira nk'iki kibazo par exemple twavuze abasirikare y'u Burundi bandanye barungikwa hajya no kudakunda abarundi no kudakunda igihugu tout simplement nivyo nta bindi si birebire ikindi naco duteza kumenya par exemple nk'ibi tuvuga ngo Burundi buri absent presque mu bintu byose biriko biraba turabizi Teddy turabizi Pacifique n'abadiplomate nabo bagifise bose n'abantu b'ibigugu bijuju en fait abantu batoragura n'importe comment nta badiplomate bijambo bagifise bihagarara nta teka bafise turabibona turabisanta turi muri vyo umva yo icyo nashaka intervention just fait yo kuvuga ni tubaha agaciro badafise kuko abo bapfa n'abicwa Burundi abo bakenye bamewe nabi n'abahutu n'abatutsi n'abadede en fait tout le monde ce qui fait que bajya bose bari kuri pouvoir ufise naga pouvoir na gatoya en fait yigungirako n'impunzi zinda raba deja washaka tangurira kuri Evariste wenyene nta province what's the point duga kwijambo songoro genda hejeje nta bindi afite iyo intervention yanje sino ibisigaye nimvira ko muri ko mubivuga neza Pacifique baradusigurira vraiment tugatahura kandi nta kintu na kimwe yegera avuga atarico murakoze cyane na Teddy afite bivuga ivyo by'ama ideologie ivyo nivyo ça existe muri region mugo mu Burundi twe ikintu kituzingamitse ninda zabajya bari kuri pouvoir sawa murakoze umuduge kwijambo genda hejeje murakoze ngira ngo tera imbere ahejeje niyo ngabo umukugura kamiko kanyu mukabaza iminota 2 kugira ngo dushobore kurangiza iganira mu kanya murakoze cyane ko mijambo kandi mwakoze gutegura kino kiganiro ndagerageza kunyarutsa na cyane ku ngingo mwateguye kwijanye n'abasirikare bo mu Burundi bari mu gihugu ca Kongo twibaza gute Kongo iriko iraganira ikibazo cyabo hagati yabo nyabwakongomani ariko hakaba hariho abasirikare b'abarundi bakiri muri Kongo je nibaza ko kino kibazo ari kibazo gikomeye kandi gifise imizi ariko ndagerageza mu minota 2 canke 3 kugira ngo nzobe mejeje kuvuga
ibi bintu birasa kandi biranatangaza kubona ibintu bikurikirana bisa kuko ibi bintu tubona muri CNDD-FDD ubwa mbere na mbere ndi umuntu adashigikira yuko aba basirikare b'abarundi baje gupfira muri Kongo kandi bazira ubusa. Ibi bintu ndabigwanya kandi ndabyanga, ariko ikibazo gikomeye ni iki nuko jewe nama nibaza aho mperereye, ntibaza nti kubera iki CNDD-FDD igira kopye kole n'ibyabaye muri kahise. Ibi bintu si by'uno munsi, ari nacyo kibazo nza kubaza umutumire mwashoboye gutumira twubaha kandi dukunda ku bikorwa akora ari Pacifique Ninahazwe ku bijanye no nyifato ya leta y'u Burundi kunikika abasoda b'u Burundi kuja muri Kongo kugwana. Nsubiye inyuma gatoya nuko mu byo abarongoye u Burundi harimo umutwara umugambwe wa CNDD-FDD yavuze ari Makamba, yaravuze yuko impamvu abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bagiye kurondera imigwi igwanya u Burundi iri muri Kongo. Fotokopi ni iyi fotokopi nuko ku ntwaro ya Buyo ya kabiri igisirikare c'u Burundi cagiye muri Kongo, byo ntibigeze bivugwa haba namba, ntivyigeze vyemangwa haba namba, kandi bari bagiye kurondera umugwi wa CNDD-FDD wari uri muri Kongo. C'est exactement la même chose ivyo tuko turabona uyu munsi. Rero jewe ico nayishatse kuvuga ngo impamvu bakiriyo niko nibaza malgré ibiriko biraba ubu ivyo abakongomani bariko baraganira hagati yabo, nibaza yuko ngo abarundi bitabaraba kuko bo bagiye kurondera ababagwanya bazova muri Kongo baje gutera Burundi. Hanyuma nkabaza ikibazo umutumire, ntivyo bavyiza mugiye muributsa na cyane ko musi rigera kure tugiye tuributsa abarundi twese hamwe turi kumwe tuvuga duti ibi bintu iyi nyifato nimbi ku gihugu cacu cyo Burundi kuko bidahereye kuri CNDD-FDD ariko byahereye kuri Buyo ya kabiri, aho iyi nyifato twagiye tuyibona aho abasirikare bava mu Burundi bakagenda bagapfa muri Kongo ko naho nyene barapfuye, nukuri pe barapfuye. Ivyo byo ndabizi kuko si ibyo numvise ntibaza yuko ndarinda birimo ndise ubwa mbere ndabivuze nkavuga nti kubera iki tutohera ico gihe tuvuga duti iyi nyifato y'abantu banyepolitike bacu bafashe yo kuja kurenga amategeko y'igihugu, abana b'u Burundi bakaja gupfa bapfira mu mahanga kandi bazira ubusa. Iyi nyifato iveho kandi iranduranwe n'imizi. Ico nashaka kubaza umutumire wacu Pacifique Ninahazwe kugira ngo bishobotse ibi bintu tubigwanye, tubihagurukire tubigwanye, ariko tunavuga duti ntibitanguye ubu ariko byaratanguye kuva na kera kuko hari n'abapfuye benshi batibukwa n'abariko barapfa ubu bibabaje, kandi tuvuga duti nukuri bihagarare, Imana idufashe bihagarare. Murakoze. Urakoze cyane Ntwari Mathias, ngira ngo kugura akamikro kanyu mukabaza akabazo kanyu iminota 2 musongore kuko umwanya uri kwadusiga. Mwiriwe. Nagira mbaze ko n'ubundi turabona ko abanyekongo bariko baraganira n'abasoda bacu bakaba bariko baragumayo, ariko ubu naho urabona ko ababirigi bariko baraja mu Burundi bariko baragira imiganire n'abarundi, kandi muri 2015 bari Pacifique yavuze yuko bari mu bantu batanabonye batabashigikiye ijya manda ya gatatu canke batabashigikiye ivyo leta y'u Burundi yakoze. Mugabo ubumengo ari ukuntu bariko basubiye kugira imigenderanire. Hariho n'andi makuru cyangwa sinzi ko ariko avuga yuko bashobora kuba narugutsaza muri Kongo kandi ivyo ntabyo nyene byo bavuga uko sinzi ari byo. Nagira rero mbaze none hari icyo bizohindura ku ngwano nk'abarundi, hari icyo bizohindura nk'abaopoza abarundi benshi naho twizeye abazungu, ariko twereka amakunga ababirigi bari mu badukolonije cyangwa hariho n'abahungiye mu Bubirigi. Hari icyo bishobora kuzohindura, hari ingufu vyokongerera kuri guverinoma y'u Burundi, hari ibyo bizokonona kuri opoza ko n'ubundi hari icyo banadufashije cyinshi. Nagira mbaze nk'aba Pacifique bo bahinga babikurikirana hafi babona gute iyo migenderanire iri hagati itetanguye kuvuka hagati y'u Bubiligi n'u Burundi,
n'abasoda baguma muri Kongo abandi bariko batagwana bayibona gute babona niye ngaruka bishobora kugira canke twege nk'ubu nka Pacifique boduhanura ku iki canke kubyo boha byo bashobora kutuvugira bati tubona ibi anyene ko bashobora kuba babibona nje neko ndabazi nshaka kubazi murakoze cyane ngira ngo Firmin Kadege mwogira ya ntererano yanyu mu minota 2 namwebwe kugira ngo abatumire bace bishura ku bibazo byabajijwe hanyuma turangize kino kiganiro. Murakoze cyane icyo nagomba kuvuga ku cyo Pacifique nari namubajije kwari uko uko kuntu mutegura kino kiganiro basi vyibura ko mwashobora kuraba uburyo mutunganya ikiganiro ca Pacifique akaba hakujya yishura ibibazo en general atari kuvuga ngo ni kuri topic runaka ahubwo ibibazo en general abajene dufise hirya no hino kuko ni nk'igitabo twese dusoma hama tukamubaza ari wenyine afise umwanya wo kutwishura natwe dufise umwanya wisanzuye kuko vraiment turiko hariho confusion ku bintu byinshi iyo turavye hari gihe twihebura abantu ahari ncamfatira n'akabazo kuri bose ndashaka kubaza ndibaza bose baradukuriye kandi baturusha experience muri politique n'ibibera mu Burundi no mu karere iyo baravye igihugu cyacu ivyo ndanamu hari gihe bamubwira ibintu amajambo amushavuza je bikambabaza cyane ndanamuhumurize ndamubwire yuko mu by'ukuri Pacifique ntabwo ari umuntu agwanya igihugu ego turamwumva twebwe atwangaraye ngira ikibazo sinzi ko ngira mwacumvise n'ikibazo yabatije cyangwa nariko ndavuga nti ntabwo abantu bafata Pacifique nk'umuntu agwanya igihugu cy'u Burundi n'abantu novuga ko batiyumvira neza rero je abantu bamubabaza sindabikunda ariko ikibazo Angelina agomba kubaza bose nk'abantu baturusha experience iyo baganiriye n'abantu bandi bahoze muri politike bashobora kuba bagira ico bakora twese turafise ico twokora ariko hariho abaturusha experience bakatubwira ati byagenda iyo baganiriye n'abantu hirya no hino hari icizere yuko buriya Burundi bumeze kuriya uno munsi mu gihe kiri imbere icizere kiri specific atari ukuvuga ngo twese turizeye Imana izobikora kandi izobikora niyo kwizerwa ariko mu buryo bufatika hari abantu boba bariko barakora ikintu sinkeneye kukimenya sinkeneye nuko nakimbwira ariko basi ico cizere cotangwa tukamenya tuti hari abantu bariko barabikora ko runaka tuzocontributinga mu gihe kiri imbere tukabona ko igihugu cacu kiriya kimeze kuriya gisubiye kunaga kuko gisa nk'igiti ca umvikanye mudukundiye ko umwanya uri kuragenda muri subiramo ngira barabishura batumire muzamukotse murakoze cyane ego jiri ngira ngo utubazo tutari duke twabajijwe Pacifique nahazwe ego ngira Pacifique nahazwe yumvise utubazo tutari duke twabajijwe niwe twabajijwe yo kugura mito yiwe akakishura ariko batwumviriza ego murakoze hariho watanguye kubaza numvise umenga ibibazo bitumbereye cyane kuri Teddy Mazina mu gihe ndibaza ko aza guheza agafata ijambo akamwishura hari uwundi yambagije ati yageranije ukuja muri Kongo kwiga igihe no kuja muri Kongo ko ku gihe ca Perezida Buyoya wagira ati ni bimwe ahubwo umuntu yo kwiyamiriza ico cuko hari ingabo z'u Burundi ziza zirarungikwa hanze mu bihe bitandukanye novuga ko hari itandukaniro hariho aho ibisa n'ibidasa ibisa ni gihe CNDD-FDD yagize iti muri Kongo hariho imihari igwanya leta y'u Burundi bavuze abo kwanza bampema bavugana Red Tabara tiko iyo mihari yemanga kuri muri Kongo tuvuganye na leta yo muri Kongo kugira tuje kuyisanga iyiri ivyo ni bimwe navuga byabaye mu myaka nka 2021 2022 hariho n'abasirikare mabataillon abiri akiri muri Sud Kivu hariya mu za Minembwe hakaca haba ibindi ataho bihuriye n'ivyo twese twumiwe hari mu kwezi k'umunani 2023 aho twatangura kumva ko Uburundi bwarungitse abasirikare muri Nord Kivu ni kure cyane y'u Burundi Nord Kivu ntacipfana n'u Burundi abo basirikare bagenda gufatana na FDLR
bafatana na Nyatura bafatana n'abasoda ba Kongo kugira ngo baje kugwanya umuhari w'abakongomani bavuga ko baharanira ubwigenge bwabo M23. Ico kintu ntaho gihuriye n'ibi bintu utubwiye vyo mu gihe ca Perezida Buyoya, kuko abasoda b'u Burundi bagiye kugwanya umuhari uriko ugwanya leta y'u Burundi. M23 nta musi numwe iravuga ko ishaka kugwana na leta y'u Burundi, umva ko ataho bihuriye. Nta n'inyungu z'u Burundi zaboneka muri Nord Kivu, ahubwo ugiye gutera muri Nord Kivu ukaja hafi y'urubibe rw'u Rwanda vyaboneka ahubwo kumengo u Burundi bushaka kuja kugwanya u Rwanda. Ahubwo rero hano hantu ntavyitiranye uyu muntu, ibi bintu bibiri ntaho vyitiranye, ntaho twari bwabone u Burundi bugenda gufasha iyindi leta kugwanya abaharanira uburenganzira bwabo. Arivyo twiyamirije, ariho leta nabivuze bambaye impuzu z'ikindi gisirikare, twavuze ingene leta yihakana abasoda bayo, byinshi twagiye turavuga biteye isoni ingene Burundi bwagiye burigenza muri ivyo bintu kuva ico gihe gushika uyu munsi. N'ubu muri Sud Kivu twavuze izi ntambara turiko turavuga nk'izishe abasirikare benshi b'abarundi mu ndwi yahera. Leta y'u Burundi yagiye gutera umuhari witwa Twigwaneho, ntabwo yagiye gutera Red Tabara, yagiye kugwana na Twigwaneho. Niyo bagwanye, abasirikare b'abarundi barahapfira batari bake, abandi ari bamwe twumvise bahavuye batwagwa n'isanganya ry'ubwato mu gihe bari bakomeretse. Rero bino bintu bibiri ntuvyitiranye wa muntu, ikintu turiko turabona ngaha ni ikintu kidasanzwe. Hanyuma uwundi aje kumbaza mu kanya yambagije ku kibazo kijanye n'Ububirigi, agira ati muri 2015 Ububirigi bwarabonetse ko bwashigikiye abari ko bariyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Ati Ububirigi bwari buhagaze ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryubahirizwa, amasezerano y'Arusha yubahirizwa, agatakazi na muntu mu Burundi kubahirizwa. Nanabivuze ko cyari kimwe mu bihugu cyagumye kigwanira ko abakoze ayo mabi boyahanigwa, haba mu gufasha ijya migwi ya ONU yakora amatohoza ku Burundi, haba mu gushiraho muhinga wa ONU nubakiriho akurikirana ibibazo by'agatakazi na muntu mu Burundi, haba mu gufasha ko CPI yobandanya ikurikirana ivyo bibazo. Rero akacagira ati none ubu ko tubona iyi ngendo nshasha yatanguye muri no rugendo gucegera c'umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi, aza akavuga ko Burundi ubu ari igihugu mu gifaransa rya jambo ryakoreshejwe acteur de stabilité, akaza kubutuma ko bwo mufasha kumvikana n'u Rwanda, akaza ivyo byose twumvise vyavuzwe. Nanje mu byo nagenda avuga navuze ko hari amakenga mfise kuri ico kibazo, kumbure bishobora kuzogenda bitora umuti, kuko natwe duheza tukagerageza kuvugana n'ico gihugu. Ntabwo Uburundi n'u Rwanda ari igihugu kimwe, ico no kwama tumenya kubivuga gutyo. Uburundi n'u Rwanda si igihugu kimwe. Ingorane Ububirigi bufitaniye n'u Rwanda uyu munsi, hagati y'ibihugu haraba imyanya bumvikana, haraba imyanya batumvikana. Umuntu arashobora kwitega ati muri kazoza bazotora inzira ingene batinda bakumvikana, ariko turiko tuvuga ku bibazo byacu nk'abarundi tuzoguma twibutsa n'iyo leta y'Ububirigi ko ifise uruhara, ifise ikiteza gukora kuri ivyo bibazo, idashobora kwifatanya n'ikorwa ry'ivyaha bikomeye cyane navyo biriko bibandanya bikorwa na leta y'u Burundi. Kunyuruza abantu birabandanya kuva muri 2015 ntivyahagaze, kwica abantu kubera ivyumviro byabo, gupfungira abantu ubusa kubera ivyumviro byabo, kugara urubuga rwa politike, kugira abantu impunzi, amabi amahano atagira uko angana mu Burundi arabandanya. Ariko ikibabaje nuko mu mvugo y'umushikiranganje Maxime Prévost mu Burundi twumvise ivyo bintu byose atigeze abigarukako. Uko umuntu yobisigura muri uyu mwanya nuko kubera ingorane Ububirigi bufitaniye n'u Rwanda, biboneka ko mengo bugomba buhindukiza Burundi bube nka bekiye, kugira ngo Ububirigi bugume bufise kirenge mu karere, hanyuma burondere n'ingene busubira kuranka ko bwovugana n'u Rwanda. Nico kiriko kiraboneka. Hanyuma muri uwo mwanya ukamengo busa n'abatera bibagira izo nyungu z'abarundi. Naho ni kimwe ndiko ndavuga nti twese mu ruhara rwacu duteza ko tubikora ko tunibutsa uko ndiko ndavyibutsa ko ariho uruhara bafise. Hanyuma Firme ati urwaruka rurakeneye kunoruha umwanya bakambaza ibibazo tukaganira. Nukuri zogerageza uko ndabishoboye, zogerageza
turabe forma turabe ko dushobora kubyorganiza kugira ngo hashobore kuba bene iyo myanya dushobora kuganira ikibazo nico kumenya ko n'ugugwaruka nzoruronka gwo nyine ariko ruzoza byose no kubyiga ikintu cyose kirigwa umuntu agatsinda gatora inzira igihambaye nuko mu gihe biriko biravugwa ko gikenewe nanjye ndiko ndavyumva kandi tukanabashimira kuba namwe mudutera intege mugashima ivyo tuba turiko turakora murakoze Urakoze Pacifique ndahazwe ngira ngo Teddy Mazina nawe yene kwisha utubazo yabajijwe kugira ngo twe turangiza n'umufasoni Nadine Nibigera arakatanshubije icizere ku cizere reka Teddy nawe nyine ntacyo bandanya nicyo kimwe arashobora kubandanya akakwishura Sister Alice abantu barandira abantu banyurigira nibaze ko turi ku rugamba mfete uti rero mbwira en trois mots ce qu'ils veulent savoir uyu ahejeje kubazagira ati icyizere kiriho ko ibi bintu turimo tuzoteba tukabisohokamwo ati naho tuba tumubwira ingene bizogenda igihe bizomara ariko nk'ugwaruka rw'abarundi murashobora kubahumuriza muti umunsi umwe ibi bintu tuzoteba tubivemwo haboneke umuti w'ibibazo sinzi ko ariko twumva Teddy Mazina kumbe ko ngira agatelefone karamugoye ngira yobanishwa Nadine mu kurinde ko tidacagaruka cyo ndashaka nta kibazo cy'imbere kirimo ariko nashaka kwishura kuri ikibazo abajije bati Kongo ko ariko aganira ubandanya bugwana ati kandi ubirigi bukaba bwasuye kugira ubucuti cyane n'Uburundi Pacifique rimwe yabikunze ko yerekanye yuko inyungu ababirigi bafise alo mungundire I apologize Teddy turabumva mwihangane gato Nadine ariko arishura tubaha ijambo kuko ijwi ryari ryagiye mube mu rugara micro umuduge kwijamo Nadine rero ngaje icyo ndabona ni gukunganira icyo Pacifique yavuze ni bimwe navuga ku makungu amubera mu karere k'iwacu kuko bafise n'inyungu nyinshi bafise n'inyungu butare bavuga bati none tubigenze gute ko tubona nka kurya twavuze ubwa mbere yuko Uburundi butavugwa muri izi ngwano ahubwo havugwa iyindi migwi usanga hariyo indirimbo bavuga ngo AFC ndetse ishikiwe n'u Rwanda ariko ikintu gikomeye cyane muri ibi byose ni ukuraba mbega Ububirigi buje gukora iki muri iki gihe Ububirigi buje igihugu kimwe byakoronije akarere k'u Rwanda ubundi na Kongo kaza kandi buserukira no bwari n'umutima w'Uburayi kuko babona yuko badashobora gutakaza akarere k'ibiyaga binini muri iki gihe naho hari injyane nyinshi rero ndabifata yuko hariho n'inkurikizi kumbure bavuga bati none ibyo twaharanira muri 2015 tubigume ko hamwe inyungu zacu zitakaye ibyo rero kugira ngo dusubire kwibutsa ubiri guperekana ko guharanira agati y'akazina muntu ni abarundi ubwabo haba bari mu gihugu haba bahunze yuko bikangurira hamwe bakerekana ibyo ububirigi bwaharanira muri 2015 ko akantu kimwe cyahindutse ahubwo by'umunsi ikurikira kandi abajije yavuze ati ko ariko baganira buriya Uburundi bizokina nako bugira ikintu bushitse inyishu ni nyene ni igihe abarundi bo nyene ubwabo haba abahunze bari inyuma y'igihugu haba abari mu gihugu babone ko baboshwe miri kuko hanini n'iki kintu tuvuga cyo muri Kongo hari bakideha ko ariko murabe neza kuva mu mwaka wa 2015 uyu mugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi ushitse ku butegetsi iminsi yose babonye ko hariho uko abarundi babona neza bakumva ari bamwe bacakwirwa wa mugozi w'amacakubiri yamo aha rero nahone murabona yuko ari na caki icyo rwanisho cya mbere bama bakoresha kigatuma abarundi batatana aho guharanira amateka yabo aho guharanira uburenganzira buzira bwabo ibi rero bizotuma igihe abarundi bazobona yuko ata station itanga igitoro iravye izuru atasukari baraba mu munsi cyane n'umututsi abarundi nyine bazitorera inyinshi bakabona ati bamwe hama bagakuraho
intwaro y'agacinyizo muri bwa bwoko bwabo. murakoze cyane Nadine. Teddy Mazina ngira ngo kwishura hari munywanyi yagumye agasubiramo cyane ako kabazo ku cyizere yogira ngo nimba hari kiriko kirakorwa kugira ngo habe inyishu z'ibibazo mu Burundi ngo nubwo mubwira abariko baragikora inzira izoca. Merci Gilbert. Écoute, c'est simple. Umuntu ari buhura nta muntu n'umwe azotubohora. En fait, ubu iyi période turi muri avril niyo twatanguriyemo manifestation. Je pasi arabizi narafotoye amafoto yanjye yaratembereye, j'ai plaidoyé longtemps. Nagumye mu Burundi imyaka amezi 15 n'umumambre wa Focode turi kumwe nawe novuga mugabo ntitwigeze tuva Burundi kubera twara documenté ubwicanyi na ndondeza yatanguye twicaye hamwe. Ntabwo je nayikoze Pacifique niwe yinurisa umugenzi wanjye mugabo twara ingamba kugira ngo ntihagire umurundi azimangana kugira ngo ntibazumenye baroye. Icyo ni cyambere. That's one. Second is that na tanguriye mbere ndababwira nti l'armée burundaise est une armée coloniale à laquelle on a mélangé une branche du FDLR qui est le CNDD-FDD. Iyo mpamvu abo bantu aho twagiye tutumva impamvu baja muri Congo kwica abatutsi ni igipande ca FDLR cavuye Pweto cyabaye sélectionné par Kabila père, papa wa Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila, yabaha amafaranga afata Rajabu afata Bakampayano barabazana babashira kuri pouvoir. Bunyoni, Rajabu, Adolphe, Silas, Ndayishimiye, Neva. Ongere ko abanyarwanda bakoreka ntibagaweho. Ongere ko nantuzi na harundumu. Anyway, Saint-Germain Rouge. Baraza bicara ku gihugu. Ubu aho kigeze hasigaye Neva wenyine. Abandi abatishwe barangajwe canke baranyoyejwe canke barapfunzwe. Abatabyumva muri mwebwe birabaraba ibintu bya société civile byiki ubu nugukotana barikweze bagenda gutabara FDLR muri Congo kubera yari izengerejwe na M23. Mubyumve ndabisubiramo kandi ntabwo badapiti basanze FDLR iri Bujumbura iruzuye genda kuri la prise de la mission muraba abantu bafite magazine genda mu munsi muraba abantu bafite amafaranga ni FDLR yose bimaze imyaka irenga 15 ubu aho tugeze baragenda bagiye gutabara FDLR muri Congo barakubitwa barashushubikanwa kuva muri Masisi baramanuka ubu bageze Buvira ubu bagira babaseseke abasirikare b'u Burundi imbonera kure FDNB irimo abasirikare baba dede naba barundi batakigira busoro batakiziyo baba ego Teddy hari byinshi ndetse ntucire reka ndarangije ntugire ubwoba ukuri sasa abantu bari Bujumbura bari batayari ubu ubiravamo abantu bafise amafaranga bashaka ibiviremo akirikare ubiravamo bayiretse kubera warikare yari avait une incidence politique internationale niyo mpamvu batafashe ubuvira mbere ariko ubuvira yaramaze guhera so icyo nubabwira ni mureke ibintu bya business nta bintu bya droit de l'homme bikirimo ababirigi bariko bafinansa les Belges qui finançaient les droits de l'homme ils vont financer la tuerie des Tutsis mubireke mwumve abantu mwitunganye muri miceri abashobora guhunga bavemo abashobora kurwana badeside kurwana mugabo urubanza rwaraciwe ubu niko bimeze ibindi tugira amahoro Gilbert rikomeza urubanza rwawe murakoze cyane Teddy ariko ubumvise umenga muraciye ivuta imitima abantu babumvise umenga ibintu bigiye gucika kuyangara abantu bagiye kuba ingwano sinzi amakuru mufise ariko ngira kumbure
tumire uburenganzira bwo gutanga icyiyumviro akajambo kanyuma mpereye kuri mwebwe Teddy Mazina mu masegonda 30 akajambo kanyuma muri kajanye n'iki kiganiro twakoze no munsi gira amahoro mwese ego ngira ngo tiberi waha ukakanya Nadine akavuga Nadine n'ibijyanye muri ko muranyumva akajambo kanyuma gushima iganiro n'abatuganje nabo twaganiriye nongera shimira abarundi bose kwikanga kwabo kutuma bisubiza ijambo murakoze namwe Pacifique nahatwe akajambo kanyuma dusoze ikiganiro ego nanje ni nk'abandi ndashima gose ikiganiro twagize ikiganiro ciza ni ikiganiro kandi mu bisanzwe abarundi bataronka mu Burundi ntibaronka havugirwa bino bintu turiko turavuga mwakoze ko mwaduhaye kano kanya ntihagira abatwumva nabi ntabwo twebwe nka Focode dufata ko urugamba abasendefte bagize gwabo mu gihe cyabo bavuga bati turagwanya akarenganyo twakorewe twagiye ku rugamba kubera ko umukuru w'igihugu yatowe yishwe ivyo kuri twebwe twama twabivuze turubaha abantu bose bagwaniye agateka kabo nayo mpamvu tudatahura ingene iyo ntwaro yubahuka kuja kurasa abantu bandi bavuga ko bakeneye iteka ryabo bano batutsi bo muri Kongo abanyamurenge n'abandi ntituvyumva ingene leta y'iwacu ishobora guhagurutsa ingabo Teddy Mazina ati ibyo mukora uko mwiyumvira byarataye igihe ntacyo bizofasha ati kumbura muhinduke erega society igira ibyumviro bitandukanye ibyo byose birakenewe uko nyene nabivuga byose ndavyubaha uko ndiko ndavuga byose ndavyubaha Teddy n'umuntu nubaha cyane nanje nzi akamaro afise rero ndavyubaha ariko ico nsubira nkibutsa ntihagire uwudufata ko twebwe turabansi dukunda abarundi bose duhana iteka ry'abarundi bose ibi bintu tuvuga abategetsi ubundi bariko barakora bigwanya abarundi bose harimwo abanywanyi ba CNDD-FDD twama twabivuze kenshi ko kugira kijya gihugu gikire n'aba CNDD-FDD bafise uruhara rukomeye cyane urwanya ibi bintu bitagira izina bikorwa n'abatwara Burundi ikindi novuga agateka kazina muntu kazokwama gafise ikibanza gikomeye cyane intwaro yose yoza uko ibintu byose byohinduka iyitoguma ihagaze kuri ako byo bigoye n'uwofata urugamba ateza kuja kugwanira agateka kazina muntu nyene ico ni kirambaye gose kuko nibindi byose n'ivyosubira kuronka insiguro uwogira urugamba atagira ati ndondera iteka ry'umuntu ingene iteka ry'umuntu rigwanirwa byagumye bifata inzira nyinshi mu isi hari abafata umuhato nyene twayibonye kenshi hari n'abafata iyi nzira nk'uku habaho iyi muvuma de la société civile bavuga agateka kazira muntu byose biguma biri magiriranire kuri twebwe rero Focode izobandanya ico gikorwa ntizocika intege kubera ko hari abantu bahonyura agateka kazina muntu kuba bagahonyora ntibiduca intege nico gituma nyene turiho rero ndabashimiye mwese mwatwumvirije mugire n'umugoroba mwiza umugoroba mwiza mpereye kuri mwebwe nyene Pacifique nahatwe ndabakengurukiye kuba mwitavye kino kiganiro nanje ndabashimiye nkashimira abo twaganiriye n'abatwumvirije namwebwe mwagumye mudufasha mu kuduha amajambo murakoze cyane reka nkengurukire kandi Nadine nibigira mwakoze namwe kwitabira kino kiganiro ndabashimiye nshima n'ukuntu mutunganya ibiganiro ndashimira n'abo twayaze duhuza twahuriye mu kiganiro murakoze cyane reka nshimire kandi sinzi ko mwasoje iryungane Nadine murakoze cyane nshimire kandi Teddy Mazina ntimba mukiriko muranyumva mwakoze namwe kuza guterera muri kino kiganiro n'amakuru mwatanze Teddy Mazina ngiraza yavuye ku murongo ariko sinoreka gushimira bagenzi banje twasangiye kuremesha kino kiganiro Alice Yakizimana nawe ndagushimire nimba uri kuranyumva ego jebe ndagushimiye ndashimiye n'abatumire eka mbere n'abariko batwumviriza batereye muri bino biganiro bagize ikintu gikomeye cyane batereye ivyiyumviro vyubaka ego
dushimire kandi Jerome Kazabukeye yadufashije kugira ngo amajwi n'amasanamu kuba dukurikira no kuvuga bakurikira imbuga za Focode kuri Facebook kugira ngo bishobore kubashikira. Arakoze kandi mugenzi wacu Gordon Yungeko yarahagarariye kino kiganiro, turamukengurukiye. Jibe niyo nkuru nanje Hakizimana twakemesheje, turabakengurukiye. Amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira.